baje ibi bintu kwitonda ukavuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukamuvuga nabi baje no kwimana iyo ngendo ntibariza kandi wibuke ikintu naco kimwe kapiteni abantu baza ku ma radio abantu baja ku ma TV nkuku muri aba influencers sivyo bega ugira we influences mu biki gwanira igihugu cawe ntibavuga ibinago ngucuja gushigikira ngo nivyo burya ngo nivyo gwanira igihugu cawe ko kimeze kose kigwanire kivuge neza urumva je vraiment ndanegura cyane amajambo atabereye bari kubashaka gushira ku ndongozi zacu z'igihugu ijya misi abanyarwanda bariko barazi no benshi vraiment bakigwa neza kandi cyo kintu abama bacidoga twege nta munyamahanga Burundi dufise urukundo abarundi dufise urukundo twararuremanwe Burundi ubundi nta kintu na kimwe dufise kitari ciza uko nakaga kaho konyene ego ni keza kubadita ego bro wibereye mu gisagara ca Bujumbura ubu buri buraya nukuri ufise amahera uratwika ariko bano bagabo nani baza barasubira inyuma bakavuga ibintu urazi ngene tubafata neza mu Burundi. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musi udasanzwe nani mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe ndabarumukije abantu bose bakora dukurikirana abari hano mu gihugu cyacu Burundi kano kwisi yose ni kapiteni kuri microphone ino ni ya Gatech TV. Bantu b'Imana nukuri narabemereye yuko kuno kwezi no kubazanira abana barenze ibaby sohoka rero kuri baby uyuze turi kumwe na MC Flavia numumenyesha makuru akora ku radio Irebe FM numwe mu ba MC babigeme dufise hano mu Burundi atawundi mu MC aramuca imbere ariko bakunda kwinyegeza cyane badakunda kubishira hagaragara sinzi gituma bamwita MC Flavia aho dufise aba MC benshi hano mu Burundi turafise ba Ami Pro babahungu turafise ba MC Marchad turafise nabandi ariko mu bakobwa niwe wenyine kiyoboye. Flavia. Yeah. Good. Fresh. Yeah, I'm good. Yeah. I'm so Check good. Sound. Kumwe mu checkinga sound muri ko murakora UMC. Want to. Flavia good. Ça va. Umusereza. Ndashima Imana. Why usa gutyo onyi gasha? Sagute. Uraberewe ufise amahereni, ihereni ino, ufise amahereni angahe rimwe? Ndaharure. Ego. Ndaharure. Rimwe 2, 3, 4, 5 ryo kuzuru 6 sivyo 7 kuginyo amahereni 8 ariko si menshi ni menshi cyane oya hariho nabarenza ngaho for sure yeah none kutesa maybe n'ubuntu bw'Imana usa neza muri kamera vya kweli reka nigire cameraman bondera gute yitwa OG cameraman OG reka nifate nk'umuntu ari ryambira kubonye seriously okay nigire nk'umujyambere kubonye yeah MC Flavia ninde MC Nana Flavia canke Flavia ça dépend ndi koroheye numwigeme w'umurundikazi navuga gute atari muto Canada kuze cyane umumenyesha makuru navuga gute na umwemsi kandi ubuzima ni atari buguma buduha yandi mataito nandi mazina ego ngwandi imfura muhira abankora kuri Irebe FM ni radio nziza cyane iri climatiser hewe abantu bamaze kwashika maybe bazokwandika muri commentaire. Yes, of course. Hamota, hatesa, rumva nyene raryoshye cyane. Yes. Yeah. Ikintu kinjohera nuko iyo duhuye jewe nawe abariko baradukurikirana bantu mudukurikirana nukuri kwimana je mumenyere kuri ya Gateka ariko uno mu MC uno Murundikazi afise amateka akomeye hano mu gihugu cacu Burundi nta concert nimwe ndamuburamwe. Concert ya Dramati ndamusangamo, concert ya B-Face ndagusangamo, concert ya Satbi ndagusangamo, concert ya Big Fizzo kumwakira ku kibuga c'indege duhama twahahuriye hamwe mvuga ati vraiment congratulations. Thank you. Congratulations ngeno shigikira umuziki w'u Burundi imyidagaduro vraiment congratulations. Urakoze cyane. Yego cyane. Rero jewe burya uno musi nagutumiye navuze ati nkeneye kumutumira MC Flavia kugira ngo tuyage
kuvyerekeye umuziki wacu imyidagaduro no kuvyerekeye abajene sivyo kuko ngaha batubona jewe nawe wewe nturagira mariage nta na bague fiançailles wambaye niyo mfise si niyo kubegwa bisigura ko atamuhungu araza akakudomanda iwanyu ntaho hari vraiment ntaraza kuvuga ijambo oya abahungu bubu nawe je sinzi ivyo barimo sinzi ivyo barimo bavunira akagohe babazi ivyo barimo je naje sindamenya neza ibintu bibereyemo ariko nibaza yuko ni gihe kandi gihe kiravuga kandi kirakora kirakora fresh MC Flavia umuziki uno muri kino gihe ubona gute twarinjiye 2025 aho 2024 abaririmbyi benshi bariko barakora amahiti twarabonye abaririmbyi basohotse twarabonye abaririmbyi benshi twarabonye imigwi yasambutse niki kintu kitakunezereye mu muziki w'u Burundi muri 2024 niki kintu cakunezereye cyane muri 2024 ikintu kitanezereye muri 2024 mu muziki wacu novuga yuko haragiye haraba amajambo agiye atandukanye ndibaza n'abakunzi b'umuziki bagiye barabibona ku ma réseaux sociaux reka mpere ku migwi ku migwi hariho imigwi yagira irasambuka canke yagira avugwa ko amajambo agiye atandukanye atari meza aza gusubiza inyuma umuziki kubera yuko nimba twakumenye uri nk'umugwi dansa tukaje tukubona ugiye gukora wenyene hariho izindi force hariho izindi nguvu wa mugwi twara tubonamo wewe utazosohoka kuko bavuga yuko umutwe umwe ntiwigira inama we nimba twakumenye kapitene uri gukorana n'undi muntu tukira tubona uri kurikorana hari izindi nguvu ego nitwanse kufisa inguvu mugabo hari izindi nguvu canke hariho abandi bafana shire mu murongo ugenda direct hari abandi bafana zo butakaje urumva ico ni ikintu cambabaje ikindi naco cambabaje hariho aba artist bamwe baba bafise nko kuja gukora ama concert hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye ariko kumva yuko hariho ivyo bataronka vyoroshe bikace bituma ajya ama concert ashobora gusiba nibaze yuko ico kintu naco ni ikintu gica intege abantu bakunda umuziki aba artist ndetse natubwo bamenyesha makuru kiratubabaza kubera yuko biraryoshe kubona umu artist agenda gupresenta igihugu ciwe handi hagiye hatandukanye ariko muri rusangi je novuga yuko turengera ivyo vyaciyemwo ariko dushime vyiza vyabayeho burya nibutsa abantu hari umugwi wababaje abantu benshi kandi uwo mugwi nawe warakubabaje kubona waragize ibibazo muri 2024 ego ntidushaka kubigaruka ko cane ariko twogenda tubivuze ego vraiment uri umumenyesha makuru kuri radio ariko jewe ndumwe mu bantu bababajwe no kubona B-Face yashwanye na Dramati ndumwe mu bantu bababajwe no kubona We Love Music Fernando hamwe na Melanini kumbuga bisa nkaho bashwanye je ni muri abo bantu babajwe n'ivyo ndibaza nakivuze nta muntu akunda umuziki canke akurikirana umuziki ico kintu kitari kumubabaza first ndakunda bavuga ku kintu c'imigwi ubwa mbere ikintu c'imigwi kirababaza kubera yuko tuba twiteze ko uwo mugwi waravutse twarawumenye twe twivuza yuko uwo mugwi ugira izindi nguvu mugabo kucubona urasambutse uwo mugwi novuga ko ari ikintu kitaba kitameze neza ariko ku muntu dufate nko karavuze ati B-Face na Dramati byarashitse baracanamwo ivyo bintu vyamyeho si vyubu vyamyeho kuva kera canke mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ugasanga mu artist arashwanye n'uwundi ariko nibaza yuko iyo twese twifuza iterambere ry'umuziki cyacareka mvuye ku bafana ntuzoce wanka ujye mu artist ngo nuko yagirana ikibazo n'umu artist ukunda wowe ushigikira umuziki none aka kanyi vya B-Face na Dramati biri ntibasubiranye ntibameze neza of course ntibiko kenshi niho bari kumwe mu bitaramo ntibahurirayo ntibasupportingana urumva rero niho twebwe abafana canke abakunzi b'umuziki tuca dukwira kuvuga ati twebwe duhagarare maheye ku ruhande rw'uwe ico ndababwiye twuhagarara ko nuko twuhagarara ko dushikira umuziki tuwuteza imbere tureka guhagarara ngo urumva ngo nakashwanya uyu n'uyu
Of course. Merci beaucoup. Uravuze ibintu bikomeye cyane. Hari ibintu byinshi nagenda tahura. Nabariko baradukurikirana, bariko baratahura ibintu byinshi. Ariko rero Flavia, ndakubaza ikibazo. MC Flavia. Umumenyesha makuru kuri radio Irebe FM. Ikiganiro cy'umuziki kandi gikunzwe cyane. Kandi ugikora neza. Urumwe mu bamenyesha makuru b'abarundikazi bamaze guca kuri ya Gateka. Ego igitangura. Ashigifise abantu bakevra. Of course. Kandi uri umurundikazi. Iyo wibere ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ukabona abantu bariko baza ngaho onye n'utujambo jambo ba DJ Brianna. Ndabavuga amazina. Ba Rocky bo mu Rwanda bariko bavuga amajambo adashemeye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi. Wewe ubayemwo ukabura umurundikazi nawe uri umumenyesha makuru. Ivyo bintu biguha iyihe shusho? Ivyo bintu jewe ntibimpa ishusho ngiza. Kubera yuko apart y'ibiriko biraba, apart n'ivyabaye canke ibizoba. Uvuze okay, tuvuge abo bico gihugu waruvuze. Turabantu turi hafi na hafi. Urumva? Ariko rero jewe ce nzacenegura kuri abo bantu bace baza kuvuga amajambo atabereye. Subi nyuma gatoya. Ndumenyesha makuru ndi n'umuskuti. Uri umuskuti? Umuskuti. Rero abaskuti twarigishijwe yuko dukwiye gukunda igihugu, dukwiye gukunda Imana, dukwiye gukunda abantu bose. Iyo rero hagize umuntu aza kuvuga nabi igihugu canje, nukuri mba numva ncitse intege, mba numva yuko uwo muntu hariho ahantu ashitse kumbabaza muri jewe. Kubera yuko burya hariho abantu benshi mu bihugu bigiye bitandukanye, hari abantu benshi novuga gute bihakanwe n'igihugu bavukiyemwo. Imagine bwo baba bufise nko kwihakanwa n'umuvyeyi, kwego udafise nationalité ntacuburi. Urumva rero uciye wumva umuntu ekaza gucafuza ico gihugu cawe, uzi mbega igihugu kimeze gute, mbega igihugu cabayeho gute, mbega igihugu kigufitiye akaye kamaro, mbega igihugu kigufashije iki, kuko ata Burundi buhari natwe ntituba duhari ndibaza. Sinzi kintu tuba turi. Rero haciye haza umuntu aza kuvuga nabi Uburundi, akavuga nabi abarongozi b'igihugu cacu, President w'u Burundi. Urumva? Ari ikintu kimbabaza. Jewe hari abaririmbyi bamwe mbona bavuga amajambo atabereye, nkaca nibuka ko bigeze kuza ngaha mu gihugu iwacu, nkaca nibuka ko nejo bashobora kuronka isoko bakaza ku butaka bw'u Burundi. Kandi nivyo sha. Urumva? Ivyo bintu ce bincinega. DJ Brian ndibuka igihe Kenny Solo yazi no mu Burundi, twaraduganye Igitega. Bararyohewe, bari bameze neza. Urumva? Mwarajanye na Kenny Solo Igitega mu Burundi? Twari benshi nyene na DJ Brian n'abamenyesha makuru bandi niyo bari. Niyo mpamvu mvuga ati iyo burya nubwo yo bari umubanye canke nubwo yo bari umugenzi wawe, niho muvuga nabi kandi uzi hari ikintu yagufashije. Urumva? Rero je ivyo bintu cenza nkabigaya. Baje ibi bintu kwitonda ukavuga umukuru w'igihugu c'u Burundi ukamuvuga nabi. Baje nuko kw'Imana iyo ngendo ntibariza, kandi wibuke ikintu naco kimwe kapiteni. Abantu baza ku ma radio, abantu baja ku ma TV nkuku, muri aba influencers, sivyo? Bega ugira we influences mu biki. Hari umwana ariko arakura kunda kapiteni. Kapiteni ni watanga image imbi ku gihugu. Uwo mwana azokura afise mentalite mbi mu gihugu. Ni watanga image mbi ku kindi gihugu. Uwo mwana azovuga ati sha barya abantu ntaco batumariye. Barya abantu ntaco bari. Rwandaupdates igihugu cawe. Ntibavuga ibi nawe ngo ucuja gushigikira ngo nivyo burya ngo nivyo. Rwandaupdates igihugu cawe ko kimeze kose, kigwanire, kivuge neza. Urumva? Je vraiment ndanegura cyane amajambo atabereye bari kubashaka gushira ku ndongozi zacu z'igihugu ciwe. Ubu ntashobora kwibaza ati wewe uri mu bantu bagiye kwakira DJ Brian ku kibuga c'indege, sivyo? Washobora kumudugana n'Igitega, mwashoboye kujana n'Igitega cyangwa washoboye kubona ubuzima bwiwe yarabaye mu Burundi. Uwo kubaza ati mbega DJ Brian mwamwakiriye gute mu Burundi? Kuko urya ari mu bantu bariko baravuga nabo mukuru w'igihugu cacu Burundi. Tubirengere. Mbega wewe umuntu wagiye kumwakira DJ Brian avuye mu Rwanda ashise mu Burundi, mwamwakiriye gute mu gihugu cacu canyu cy'u Burundi? Mwaramufashe nabi? Jamais. Je nibaza yuko
abantu bose baragiye bibuke irya misi abanyarwanda bariko barazi no benshi vraiment bakigwa neza kandi cyo kintu abama bacidoga abantu zenya abakunzi umuziki abaririmbyi kwereka abana nabo mubakira neza ariko twego tugiye ntibatwakira nkuko mubakira urumva amajambo akabaguca twege nta munyamahanga Burundi dufise urukundo abarundi dufise urukundo twararuremanwe rero Brian twamwakiriye neza si Brian gusa abantu bose tugendegwa nabo twe twaremanwe umutima w'urukundo turakundana abarundi twamwakiriye neza ndisuyo yuko Brian nta buzima bubi yabaye mu gihe ari nga mu gihugu ndetse n'uwundi wese yaje ngaha nta muntu numwe yabaye ubuzima butari bwiza rero kucuza kucuvuga ibintu bitabereye ite na wewe hari abantu benshi bagukunda ufise abantu benshi wocisha ko message gashika yoroshe ese kuri gutanga message yahe kuri gutanga ubutumwa ubuhe kugira ngo ube umuntu mwiza kuko no munsi ndisiyo yuko nukuri uri kuravuga amajambo atari meza ukagira ibako yo kuja muri ico gihugu ndetse ntibakwakira neza hari ikintu gutakaje umuntu ashobora kwibaza ati nibihe bintu vyicira umuziki w'u Rwanda kuri ajya amajambo abanyarwanda bariko baravuga ku mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi bivanye n'uburyo twariko turabafata muri uno mwanya uribuka yuko Kiriku Double J bigeze kuja mu Rwanda barabakatira imiziki uwabikase yari DJ yitwa Phil Peter ariko abarundi nta mutima mubi babishizemwo mwinshi none ibi bintu abanyarwanda bariko barakora muri uno mwanya mu gihe bazi yuko isoko ryabo ari mu Burundi mu gihe bazi yuko abatanzania batumva rujya rurimi bo bavuga mu gihe bazi yuko abaririmbyi bacu b'abarundi aribo batangwe kuza barakora ama concert yo hanze kuko nta muririmbyi w'u Rwanda yatangwe kuja hanze imbere ya Roriro uravyibuka no muri kino gihe hagiye ba Dramati ba Debeni bataraja gukora ibiteramo hariya byibiki hagiyeyo aba bose ba Linoji banabonyere ko baragenda ariko ujya yaririmbye agatunda n'indi Afrika ntaragenda kandi ujya urona ko ari kuri level ntoyi mbega ibi bintu abajya abanyarwanda abaririmbyi baho canke aba influencer baho canke ba DJ Brian canke n'abajya bamenyesha makuru ba Rocky bariko barakora vyonona iki umuziki wabo hano mu gihugu cacu Burundi ikintu vyonona kirahari kandi n'ikintu cyane mu gihe mugabo tumaze gutahura karanga mutima k'igihugu cacu mugumaze ugatarona kusikindi wewe uratawe yuko hari abantu bamwe bateko bavuga neza aho bahaye bariko batera ivyatsi aho baye bariko batera ivyatsi abagutwara bakurongoye ese uzogira inyota yo kuja gukurikira ibintu vyabo gute ikintu kizokononera industry yabo canke umuziki wabo ngaha mu Burundi si uri umufana mwiza byari sinzi umuntu tweko turagashira mu gihe ati bashe nyibutse indirimbo nta ndirimbo yo mu Rwanda mumbonera irikira bice bigacika kubera yuko ntitugifite za mentalite zo gushuhisha imiziki yo mu Rwanda zo kumva yuko u Rwanda rudasohoye nta muziki uhari mu Burundi muri boîte nta muziki uvuga u Rwanda rudasohoye ndisuyo yuko hari ikintu kinini kizoza kuzibira umuziki wabo cyane cyane ngaho iwacu ego cyane burya urazi ikintu ndakubonyeko kuva tugiye gukora ikiganiro je nakwitegereje ndaraba kwafe yawe ndaraba ukuntu washizeko utuntu ngaho mu mutwe utuntu batwita gute ni ayo capitaine ni teinture okay teinture ndabura ba teinture vraiment urakeye urakoze cyane Uburundi rafise abakobwa beza ego abakobwa gusa n'abahungu barahari beza n'ababogare barahari sha barahari from Burundi ubundi nta kintu na kimwe dufise kitari ciza kuko nakaga kaho konyene ego sha ni keza kubadite ego from wibereye mu gisagara ca Bujumbura ubu buri buraya sha nukuri ufise amahera yo uratwika uribuka igihe jihadi mbe ujya jihadi uramuyibuka wo mu Rwanda yaza mu Burundi ujya mbega no muririmbyi yitwa nde kuri Club Direct Tanganyika Natasha acamwemerera kuba muri Club Direct Tanganyika kujya n'imikeke yahajya uravyibuka ego ndavyibuka ariko bano bagabo nani baza barasubira inyuma bakavuga ibintu urazi ngene tubafata neza mu Burundi hariho rega abantu bose capitaine ntibabaye ngo bashime
urakora iciza ugushimira hagishima atagushimye naho Imana irahari ni cyane of course reka rero mu kurangiza igeno cacu no munsi pomye nagomba ndagushimire uburyo tugiye kuza turakorana kugira ngo dutange updates ziba zigezweho mu gihugu cacu Burundi muri no mwanya urabona yuko twatanguriye abadukurikirana mumenye yuko twatanguye kuvuga kuri ibi bibazo biriko biraba ku bantu bariko baravuga umukuru w'igihugu cacu Burundi mu minsi iri imbere tugiye kuza turabaha ibiganiro bigiye bitandukanye jewe capitaine na Flavia kuvyerekeye umuziki w'u Burundi urazi kino kwibariza ni bihe bintu bigiye gushuha muri no mwanya ibintu bitwika tugiye kuronka bigiye gutwika narabonye agafoto ka Dramati narabonye Fernando ngo la vie niki la vie ibintu bigiye gushuha kandi vyanashushe deja yego aba artists bacu bariko barakora vraiment murabona ko bariko barakora cyane batitaye baca intege batitayeho ibi nibi bakibura muri carrière zabo aba artists je numvuga yuko bageze ku ntambwe nziza nubwo tutarashika ariko burya udashimye bike sha nta byinshi niwo bishimye udashimye umuntu agwaye 10,000 niwo gwa 100 million uzomushimira of course shima rero ivyo bike ugezemo ko kanya ko niho ukibona yuko uri muzima ivyejo navyo uzobishime n'ivyaboneka ariko twizera yuko byose bizoboneka cyane kandi bizogenda neza of course guys ndakuri kwimana umuntu atamuzi no mudada ukabura umuririmbyi canke uri umuntu wo muri entertainment ataramenyana na Flavia arashobora kukurondera kuri Facebook Facebook sinayikoresha cyane ashobora kundondera kuri Instagram ashobora kunyandikira kuri Snapchat na TikTok ni bon ariko bijya bintu mukunda guhindura amazina okay Instagram ni gute na Flavia hose Instagram na Flavia ukongera ko 10 mbona TikTok ni na Flavia ko nyene 10 nyene irajaka oya niriko ahandi hose na Flavia okay niki kintu twokeburira abaririnzi b'abarundi muri kino gihe kuko inyuma y'ibibazo biriko biraba vyo kuvuga ukuntu gutandukanya umukuru w'igihugu cacu canke c'abaririmbyi umukuru w'igihugu w'u Burundi n'abaririmbyi aba bakuriye tuko turegeza no mu gihe cy'amatora kizoza imbere kuko mukombozi uribuka ko ariko aritoza yego urabizi okay ni ikihe kintu twokeburira abarundi ku mukuru w'igihugu cabo muri uno mwanya yego nimaze ko ikintu tubakeburira nuko dukwiye gukunda abaturongora n'indongozi tuzishigikira tubabe hafi ndetse tunayage neza igihugu cacu c'amavukiro kuko nutayaga neza igihugu cawe nawe ubwiwe ntuzori kuri yaga neza of course none nana je ngomba ndagushimira rero ndakubwira ati urakoze cyane kubana natwe muri uno mwanya umwanya wa hwa uyu mwanya wa hwa ndawushime ariko hariho akantu wavuze akantu ko kuri nani kuri X canke tweet yahoze ari Twitter burya kajya kantu rero jewe iyo ndakibuze nkaja kuri Twitter nko ku mugoroba none ko kimukunda gukora bijya bintu mwijoro muri Twitter nibaze ko hariho abantu bamwe bakunda kuronka umwanya bivanye n'ubuzi dukora twese uko nawo ndisi nk'isa nta muntu kurondera ngo muganira amasaha 3 yego bwa mwijoro office so rero ni ibintu twavuze byo kuri Twitter ni ibintu baganira business ni ibintu bituma mind yawe ihinduka kuko hari abana benshi capitaine bavuga ati twebwe papa canke mama arafise amafaranga sinkeneye kurondera yiwanje ariko iyo umaze kuba uri umuntu wiyumvira mind yawe imaze kuguruka même si abavyeyi baba bafise amafaranga bavuga ati reka nanje nkore burya amafaranga azoza kunsahiriza kurango bavyeyi banje bama so rero ni space bera kuri Twitter samedi misi yose saa 2 baba batanguye iyo space ni we talk business baraganira business n'ubushatse wese na cameraman arahawe ikaze tuganire kandi rero nizo space baba bagize ivyo biganiro baba bagize birasigara kuri Twitter urashobora kugenda ukaraba mbega baganiriye kuki mbega
bafashije kugwaruka ko benshi baba rugwaruka so rero ndaguhimirize yuko hajya kuri Twitter Dog Business baraganira business kunke nikora baraganira ingene ukwiye guhindura ivyumviro ingene ukwiye kwagura business urimwo urumva ibyo byose biraza gutuma dushika ku mbone nziza y'igihugu cacu yumaze gutahura ico business iri ku buzima bwawe canke muri kazoza kawe kandi nubundi bavuga yuko kugira ngo twese dushike kuri ya mbona kazoza y'umukuru w'igihugu cacu Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye bisaba yuko dukora cyane dukura amako mu mpuzu erega dokuye amako mu mpuzu ntibizokunda hari ibintu twiga kera mu Kirundi ni migani mbe ni migani utarima ntakajye utarima ntamira Voila ngira nuko nyene yego reka ndababwira ati bye bye tusirundi munsi ciao ciao bye bye